abakunzi ba Menya N'Ibi Média barakeneye kumenya ibyo byagiye biragusha. rero navuga ngo okay nakuze mu buzima bw'uko mfise abavyeyi babiri nivyo ntibarapfa. Turabaramukije bakunzi ba Menya N'Ibi Média. Kuno musi uri hejuru turi kumwe umutumire wacu akaba aje kutuyagira vyinshi kuvyerekeye sinema mu Burundi, akaba ari umwanditsi w'amareresi. Reka tumusabe yitondore abanywanyi ba Menya N'Ibi Média. Turakuramukije umutumire wacu. Mukije amahoro mugira amahoro y'Imana bane namye. Nkuko babivuze jewe nitwa Gracia igira neza, nkaba ndumwe mu bantu ariho bagikura just mu kwandika ifilme zacu z'u Burundi. Hama nivyo nkaba ndumwe mu batoranyije gushika kuri niyo Menya N'Ibi Média. Nkaba ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye mukantumira. Gukorana namwe n'ivy'umugisha cyane. Murakoze cyane. Tugerageje kubabaza muravuze yuko muri bashasha ariko baraza mu mwuga wo gukina amareresi, mukaba mushobora kuba mwandika amareresi. Rero twagomba kubabaza mwoba mwabijemo ryari ivyo bintu vyo kuba mwandika amareresi? Jewe ntanguye just mu buzima kugira ndavyiyumvira ivyo bintu kugira menye ko ari impano yanje. Jewe naravyiyumviriye just hari igihe Imana basi ubura hano uri pose uri kuriyumvira bigasaba just uri kuriyumvira ukumva haraje ide yuko kwandika ivyo bintu, ariko uri kuriyumvira ukumva ico kintu kibasi hari ubuzima bwo wumva ico kintu corema mu bantu bikunze ukagishika. Urumva uba ugomba kwigisha abantu biciye mu mareresi. Cyane ko sanzwe nkunda nanje ibintu vy'amafilme, ndavuga ati reka nandike. Rero kugira mbone basikara impano yanje, urazi kugira umenye ko impano yawe ari impano nyakuri. Ushobora kuba ufise abantu bakureze ukabeka igikorwa cawe hama bakakubwira ati igikorwa nico. Rero iyo agize umuntu aza kukubwira kukwankoraja mu gikorwa cawe, niho ubona ko ico kintu basi gifise akamaro. Pour moi naranditse ndandika filme, nari mfise umuntu asanzwe abimenyereye mu byo kwa nawe nyine arakina amareresi. Urafise muri akagufasha mu myandikire uri kurandika canke akaba ashobora kuba yogufora. Umuntu niwe nyene yambwiye ati iyo ni ide nziza, ivyo bavyo bikomeye. Hama uwo muntu niwe yambwiye ati iyo filme ni nziza genre je nayiko ndigaya. Ndavuga ati ibintu ni just ngira nimiya ngo dukoranye n'ibitangwa wumva na mustaki na filme tuzinanye n'ahandi nzobihera. Ariko wewe just yaranyumvirije naramwegereye ndamubwira, arambwira ati doza niyo filme yawe tuyirabe, ni umwana mwiza abakinnyi b'amafilme barakundana. Just aranyumva ndamubwira ati jewe mfise niyo yambere ngira nsohore just nanditse nyine yumfashe nyereke nyine n'ubigenza, kuko mu buzima iyo ego habaho ama experience aratandukanye kandi ntari ntarangana. Ego iyo mu buzima bwawe ukeneye kwimenyesha ikintu runaka naho ushobora kugenda, kuko hariho benshi baba bagusumvye ikintu. Bisaba ko twegera kugira ngo babimenyere kugira ngo tumenye aho just umuhanda tw'uturagano wayo. Nacyo gituma abahinga bavuga yuko ugomba kuba umuntu akomeye kugira ku bitego by'abantu bakomeye. Tugerageje kubandanya tukubaza utubazo tumwe hanyuma uravuze yuko ukiri mushashi kuranza ufise abagufasha mu gihe uri kurandika. Nimba atari banga mutubwire parikuru yanyu kuva mukiri bato, ukuntu nimba hari ikintu cyoba kibenspira muri filme, ukuntu byagenze, nimba mwakuze mukunda amafilme. Abakunzi ba Menya N'Ibi Média barakeneye ko babimenya byose. Jewe ngiye kuvuga ubuzima bwanje just nakuze ndi umwana araho asanzwe
arahasanzwe just nta vision nari mfise nta vision nari mfise sinafise ejo hazoza hanje kuko ndabona ntaha nkafungura ku bavyeyi nkambara nkagira iki just kuko iyo umuntu uko akura uko imyaka namenye neza ko iyo umuntu uko akura uko imyaka igenda yisunika imbere niho ubwenge bwiwe bwaguka ukamenya mbega ejo nkeneye iki canke inyuma yanje hakoze iki kugira ngo hategure hazoza just ni cya gihe umenya ati naratakaje umwanya canke sinawutakaje rero muri ico gihe just nakuze ndaho mfise bakuru banje tuvukana turi benshi mfise bakuru banje ndaho barandera muranda umwana nyene baranyigisha indero y'ikirundi muranda umwana araho rero mu buzima uko umuntu agenda arakura just ari vyinshi ucamwo naraciye muri vyinshi novuga ngo bitoroshe ariko muri ivyo bitoroshe abakunzi bamenya N'Ibi Média rero novuga ngo okay nakuze mu buzima bw'uko mfise abavyeyi babiri nivyo ntibarapfa mfise babiri umwe niwe atarakijijwe ariko ndashima Imana ko yakijijwe Imana ishimwe ariko ndashima Imana ko yakijijwe umwe niwe atarakijijwe mama niwe yita ku buzima bwacu akarondera epfo na ruguru urumva nyene ubuzima ntibuba bworoshe umuvyeyi ari umwe ariko biroroshe muri ca gihe ufise babiri bumvikana barondera bakazana hamwe niwe yarondera ariko nawe ntiyakora n'akazi gafashe kakanoti gafashe neza ariko muri bike vyiwe yaragerageza akatureresha mu ndero imwe just muri wa mutima ukundana nk'abantu nyene nk'abavukana akatwigisha muri bike vyiwe twamenye ubuzima bwose naraciye mu buzima nyene utaronka ibintu vyose just handi wipfuza ikintu ukavuga ati nubwo ndacifuza nta mpamvu kuko niyo wiyumvira ukabona abana baratesa urumva nawe uraho nyene uteza amaboko uvuga ati umuvyeyi niyagamana akakwiyumvira just twari muri bwa buzima uvuga ati akanyiyumvira akanzanira ko twari benshi ari nacyo cyagutuma kuba wumva wokora cyane byanteye just na vision yanje navuga ati mana kuno ngwaye hazoza hanje ati kugira ngo umuvyeyi wanje ndamyeke ko yakoze urumva nani ndavuga ati vuma ntibikwiye kumena uko kuko iyo mu buzima bwawe ufise aho uri kuraganisha ivyiyumviro vyawe biragutera kukonkoraja ingene ushobora gukora muri ico gihe ego narize ndarangiza ariko amashuri mato wayize muri make abakunzi bamenya N'Ibi Média bakeneye kumva parcours yawe kuva aho wize amashuri aho wagiye uraca barakeneye kubimenya jewe abavyeyi bantanguje maternelle nize maternelle aho kuri Stella ndiga nshika 6e ndayize banyorienta mu Kabondo Ecofo Kabondo niyo nize rero ndahize byarameze nk'uko nyene ko ya myaka yo kugorana urayibona ageze cagiye nyene cyo kugorana ukuntu ndagora bigisha uri mu bagoranye usanga n'ubu kikubagana ni cyiza cyane just abigisha baramenya contre yuko septième bagera turagukura amanota atekereza ko bariho bakera bakuvuga ati ntihakiza yibona ko nyene yambaye uniforme shaje ati ntihakiza ifake ndamurera neza ariko mu nyuma birabandanya kuko kugenda uja mu yindi shoni ko hakira abagenzi bashaje ko ukuntu kugusara just donc amanota atari meza witieme naradubuye cyane donc amanota atari meza bituma leta atakibanza usura kuronkaho ndibuka umuvyeyi wanje yaraza bakandi mu muvyeyi hari ukuntu muba mufise imigwi kw'ishuri mugenda murabana nka 10 mwitoye ataba n'abandi azotuzamwo kubika nta n'uzoza kutubwira vyinshi aho umwe ari niho wasanga uwundi amakosa amwe wasanga abandi ariho bari ariko
hari ukuntu tutiyumvira ubuzima tuba tubayemwo uvuga ati ntekereze kugira ngo nige nzogire ahazoza hanje heza uzogira ushitse kugira na za ndoto zawe uzobashe kuzishikira indoto sinari bwazigira aho ndabona base ko just kwirekura mu mutwe namwe ko ari kwirekura mu mutwe kugira ngo just muze n'abandi abana basiribagize bya bintu byo muhira uvuga ngo muhira nabwibuka ngeze muhira ego just nyene ndaba muri ubwo buzima uko nyene hama ndadubura naradubuye hama just kwera ukuntu nyene udubuye ntitwikosora ngo tugire basi nyene twumviza abigisha rero turonka amanota atari meza twese ako kagwi nta n'umwe yagarutse kuri iryo shure aratwirukana tukagenda turarondera ku buryo leta tutaronka ishure mama aravuga ati je ndahevye sinzoza ngo ndiko ndiruka inyuma yawe ati ariko je nyene ndavuga ati no sinoheba ishure vraiment quand même ndava muhira ndagenda kwironderera ishure ndironderera ishure leta hose barangima ikibanza ivanye n'amanota nari mfise haba mu ndero haba kw'ishure amanota naronse yarashemeye ariko amanota mw'ishure narayaronka ariko indero n'itari kirenga waragorana cyane ubu ndayifise yaragarutse Imana ishimwe sasa ndabura niho kucanja kuri ntare rugamba niho nize rero niho byarangira ivyanje hama nyene ndiyumvira ivyo ndavyiyumvira ubu nyene ndicara ndiyumvira sike ndiko nkora iki ko hari ahantu nakora naradandaza just ibintu nyene vya marketing bisanzwe naho nyene ntivyari vya danger vyari kugira nyene umuntu nyene umukobwa nyene azarisunguganya mu bintu nyene yishakira ubwewe ego okay hageze hahandi umuvyeyi utagoma umugora uraho ntiwiga uricaye ntacyo uriko urakora umuvyeyi yarabareza rumi aragira iki nubwo papa wanje vyageze aho arakizwa Imana iradufasha arakizwa just aratanga kudufasha bimwe bimwe ariko byasa nk'uko papa wanje ari wafise amahera kuri mama rero biragenda uko bisaba ko mva hasi nanje nkori kugira ngo ntangure ubuzima bwanje ntangure kubona imbere yanje nimvuga ati abana banje nkeneye bazobaba nkeneye bazokuruka sinkeneye ko bazoba nkuko nabayeho okay hanyuma akandi kabazo Gaga Grace ashobora kuba yavukiye muri gisagara cya Bujumbura canke amamuko yiwe iyo barayara je navukiye mu gisagara cya Bujumbura muri quartier yiye quartier Gasekebuye komine Musaga aho ni sawa hanyuma ibyo kuba wandika amareresi uba wabijemo ryari okay muvyo amareresi vraiment nabijemwo nko muri uko kwa gatatu ko niho natanguye kuvyandika uno mwaka imbere yuko utangura kuvyandika wari watanguye kuvyiyumvira wowe ico gihe wavyiyumvira ari washotse wandika canke wari umaze igihe uvyiyumvira ko wowe kwandika filime urumva mu buzima urashobora kubaho uko ukiyumvira ariko ntumenya aho Imana igushakira umenya aho ishakira ubuzima bwawe ko buzopasira rero nariyumvira ndiko ndiyumvira ariko nyuma uguma wiyumvira ibintu bitabaho ukuntu biraza teka nandike filime uko nandika icambere niho hazi igitego ca kabiri bikaza uko navota Imana yanje ibintu ubifashemwe nubwo ntabona iyo inzira aho biriko biraje reka naco mfe kwandika kumbure ngira nzobona inzira ndakora ndandika rero nanditse ndageraho ndabiheza ndashiraho niho umunsi umwe nayumviye muri eglise turi kumwe n'abagenzi kwasi just nakunda kuraba ibintu by'amafilme ndakunda kubiraba urakunda kuraba amafilme yego nakunda kuraba amafilme nkavuga ati wow ibintu biratesa vraiment nkandika ibintu basi nkakunda kubiraba ariko nyene ubwo nabiraba yari hari uwaba mu Gasekebuye nyene umustar nyene akina ibintu by'amafilme by'abarundi
rero uwo musitari ndashemeye bariyinde sishimye kumuvuga mbanza atabikunda urumva ake nta na kimwe hama turagira tuko turava gusenga kubera ku ishengero bari barigishije akanati uwo munsi bari batwigishije ati umuntu wa mbere yizera rino jambo iteme y'ijambo ryari ryaje uwo munsi ryari uko Imana ituremeye igitangaza just muri yanze rutifu ubona ko atanzira ihari ariho nyene Imana izigakweka ko hari inzira yanzira yaga niho inzira ya nyayibiri ego sasa batwigisha ati uyu munsi uvyizeye hari igitangaza Imana igira umukorere sasa iri jambo riraja ku mutima ndavuga ati amen amen akanakira ijambo two turava gusenga ko turapfunye turatera impunye n'ibintu by'Imana dutera inkuru niho uwo muhungu acarengana nanga kintu ndamafilm arabimenyereye umugendo ndacambye ati ngo wamubonye nguje ngurekira film dani ngasanga bakubwira bakublansha ku muntu okay tuvuga kina filme cyane ibuka ko nanje ari ibintu nanditse umva mbavuga ati umuntu amwe ndamufatiraho uyu muntu ashobora kumbera inzira akashaka ko yo gufasha ego hama ndavuga ati muri bya bintu nandika ndakeneye umuntu afasha ndavuga ati ndaca ndamubwira uwo mukobwa ati nta kuntu ufasha tukamanuka gatoya just bari baramuramutsa sari baramuramutsa arabishura arabandanya aje guti nta kuntu ko nambwiye ko nanditse film uwo mukobwa cyametiga ya film yawe ashobora kuyimushura ujya mu ngaka yagufasha ndamubwira ati antuka cyagitanga dusanga arike kamoteye amashance ego okay so ndavuga ati okay ko tumanuke tumuvugisha turagenda ndamuramutsa turamanuka ndamubwira ingene bimeze ndamubwira ati okay nta kibazo ni byiza kubona basi iyo mani basi nta mani zira ubusa ko nabasi warimvire kwandika bisubiye ngo nico uramenye ko ari Imana ndavuga ati okay merci kundemesha ndavuga ati ariko nzoyiguzanira uyirabe turapangana arambwira haba nsangeho okay ndamubwira ati nta kibazo arambwira n'umunsi ndayimushira arayiraba shana umwana mwiza ndamushimira vraiment yaramfashije ndayigira arayiraba arambwira ati bikeneye kumera uku bikeneye ko wandika uku kwandika filme bimera uku ni nziza iraryoshe ariko mu kwandika babihere kutangura uku uhereza uku ndavuga ati merci ndavyandika ndamanuka rero nuko twaraburanye cyane ko yaciye yimuka ava ngaho aho hafi yaho naba agenda kure ariko turakonectana kuri telefone ndamubwira arambwira ati bumba ndi ku kazi mbahana ko yaciye yimuka mu Kanyosha arambwira ati bimeze uko atariko numva nitwe tutaravugana umusho kubonana arambaza ati iyo film ishaka ko ngahe ko yatavyonzi arambwira ibiciro by'amafilme ariko ni bon nubwo nararonka umukiriya ariko ndize ko zobona tubyizere ko uzomuronka muri make iyo filme yawe nka titre yayo bimeze gute muri make ivuga ibiki mu majambo make yerekeye ibiki kugira ngo nk'umuntu ariko arumva iyo filme yawe ashobore kuba yo kumva uko yo bimeze muri majambo make titre y'iyo filme nayise amahitamo kubera ko urazi ko mu buzima umuntu akenera guhitamo kandi guhitamo ubuzima kugira bugende neza kugira bufecanye bubandanye kuko urazi ko hari ikintu kimwe ushobora gukora mu buzima kikica ubuzima bwawe bwose canke hari ikintu ushobora gukora mu buzima kigahezagira ubuzima bwawe ubuzima bukabaho neza just nahise amahitamo bivanye nuko nabibona nayanditse inyigisho zirimo just nuko twokwigenza abavyeyi abana just n'ubuzima bw'umuntu personnel ubuzima bw'ukuntu umuvyeyi just yorera umwana tudahagarariye ati imbere yuko twumva ico umuntu atubwiye babantu baza bakaduha ibintu ngo dukwiye kugenda uku tubikora uku imbere yuko wiyumvira ikintu
ifoke tumanza kwiyumvira ati ico kintu kizomiki canke kizokwega iki inyuma yanje hazoza iki canke imbere yanje hazoba iki rero muri ca gihe umuntu ugasanga yahisemwo nabi canke ahitamo neza nahise amahitamwo kubera ko ibintu birimwo nyene abavyeyi aho ni hamwe tugereje kukubaza urakunda kuraba amareresi mbe muri make ukunda kuraba amareresi yo mu Burundi yonyene canke n'ahandi urakunda ko uyaraba? Okay, urazi mu buzima just ntushobora gutungwa n'ivy'iwanyu gusa birakenewe ko utembera no hanze ukabona ivyiza biriyo ukabona ibiki ntidushobora kumenya gutahura bwa bwenge bwo ngaha gusa kuko urazi no mw'ishuri ntibaza n'umwigisha umwe bazana bose umwe bose bagashira hamwe ubwenge bwabo je nshoboye iki rero urashobora kubona ati mu Burundi dushoboye iki hanze dushoboye iki just ndakunda n'ivyo Burundi ariko cyane cyane ndaraba n'ivyo hanze kugira ngo nyene muri make nka mu Burundi nk'abakinyi bakina amafilme ninde muntu akwenspira cyane uvuga ati uno muntu yambereye akarorero niwe mukinyi w'amareresi anyenspira mu Burundi? Okay, Burundi ndakunda abakinyi bashika nka 5. Oya tukubajije umwe muri abo 5 ariko sindadesida ariko ndashaka kuvuga umwe naco ngo bose bari ku mutima ariko kavuga umwe. Okay, ndakunda Sami na basi mwumvise bakunze Menya N'Ibi Média ngo akunda Sami nkaha muri Afrika naho nk'umukinyi w'amareresi akwenspira cyane ninde muri Afrika? Okay, apana mu Burundi. Okay, mu Rwanda Jaga aranyespira cyane ndakora amafilme yiwe. Aho ni byiza cyane. Muri make bya birashika ukaba wowe ufise nk'umugambi yuko woba umwagiteri w'amareresi canke ufise umugambi yuko woguma uri umwanditsi w'amafilme? Urazi iyo ugiye mu bintu nimba wandika uri ego simvuze rero bashobora kuba bandika ntibashobore gukina ariko jewe nyene ndumva ko nobishobora wogerageza reka tuvuga ati kuraje mutera imbere kugira ngo muzoshobore gushika ku ndoto zanyu mufise mu byo gukina amareresi canke kuyandika. Ego akandi kabazo k'amatsiko umuntu afise ashobora kuba yokubaza wewe nkawe wenyene urumva yuko wifuza gushika ku ntambwe yihe muri ibintu byo kwandika amareresi? Niyihe objectif ufise? Niyihe ntego wumva ushaka gushika ko muri ibintu byo kwandika amareresi? Okay, ubuzima bugizwe no kwizera. Ubisaba wizeye nyene. Ubuzima bugizwe no kwizera. Kubera no kugira ube wumva woshika no kucyo wumva ushaka gushikako nuko ufise aho wavuye n'icyo ushaka gushikako kuko imbere yo kuza mu bintu byose bisaba ko ufise objectif. Ubuzima busaba kwizera. Umuhanda wanyuzemwe inyuma umuhanda waho just akahise kacu niko kadotegurira hazoza hacu just uko yaraba kahise kawe impamvu dukora nuko duhindurirwa amateka just nimba uyu munsi ndi wa muntu mvuga ati ndaha nubwo ndengana mwibara wa nani umwanzi nubwo nohonyugwa n'umuntu nta n'umwanzi ariko muri kwa kwizera kuko ndi umuntu ntiwombesha ndakwemerera ntiwombesha ndakwemerera ukuri ndakuzi genre mu majambo make nshobora kuvuga ngo kahise kanje nimba ari kabi shaka kubaka keza kazoza imbere kugira ngo byibura ndovuga ati hahandi habi hashatse kunegurira hazoza hanje kugira ngo abo twakuranye abo twabanye bavuga ati kumbure muri wa muryango havuyemo umuntu kanaka mezuku kanaka yabafashije uku kugira ngo basi byibura umuryango wanje uzoterwa ishema nuko nanje nabayundi umuntu. Byiza cyane mugabo naho biruko ntiyashoboye kutubwira aho wifuza kuba woshika muri kazoza ukiye muri byo by'ukwa amareresi.
aho nifuza gushika nifuza genre kuba wa muntu just nzogeraho abandi mfasha abandi nanje nyimba hari abashobora kumfasha baze bamfashe ariko ndakeneye basi kuba wa muntu just umuntu ashobora kukubaza allo nta film ufise yo kuma nanje numva nyene iki una film ufise yo kwandika just menyane na ya matimu akina amafilme kumenya nanjye amatimu tugakorana kugira ngo byibura fisi igikorwa nzobabwira ati ndafise igikorwa banyaruke kunyumviriza ubu ego merci Menya N'Ibi Média ashobora kunyumvira ariko ndakeneye kuba wa muntu nanje mbe basi bibe business ndavyumva ko byo gutunga bikagutungira n'umuryango wawe just bishoye kunyubakira kariyere y'ubuzima bwanje ego kugira ngo bifashe gutegura hazoza abana banje hazoza iki basi bibe business just bigiraho bingejeje kuko nta kazi ka gusa nyene kataco kamaze kabaho akazi kose gafite ico gagushika kaba gafite intumbero yacu murakoze cyane akandi nibiki mu buzima mukunda just nko gufungura murakunda gufungura iki just jaba wengiye hose singorana njya byose usibye ko ari njya zitatu zananiye izo nazo nizi ni muntu wenge ni zitatu okay umukubi umusoma umungu navyonja ibindi byose nzokurira vraiment singoye kwakira ni sawa iri ibara ukunda mu buzima bwawe ni ibara okay ndakunda jaune kubera iyo wambaye ayibonye niyakunda niba mwiyumvira kumuzanira akakaturumbu udashyizemo cyone ntibizosa neza hanyuma akandi kabazo nk'umusore wumva akaragiteri z'umusore wumva wokunda mu buzima abameze gute umusore akabazo kigoye gute urashobora kuvuga ati nk'umusore numva tukakundana n'umusore bameze gutya afise karagiteri mu gihe atazifise ndumva byo bigoye okay sinzi kuri jewe ni kuri wowe nyene haba uwirabura haba uw'inzobe genre sincagura ngo uwirabura sishobora kuraba ngo uw'inzobe sishobora kuraba ukuwirabura canke uw'inzobe ariko ça dépend n'amaso cyangwa umutima je nivyo mbaza nyuma amaso yagushima umutima ukagushima sinshobora kuvuga ngo urirabura just ibintu vyinshi abantu iki gihe twishamwo nkunda uw'inzobe nyimba nkunda uw'inzobe nyimba wirabura umutima ndakubwira byose biva mu mutima kandi iyo umutima washize ko vi kuri ico kintu kiraguko kizokuva mu mutwe nyimba wirabura abantu bose bakubwira ko uri mwiza uri iki ukaza wirabura nanje umutima wanje mbwira gukunda uw'inzobe n'ubwenge n'umushaha by'imyumvisha gukunda uw'inzobe kubera ko nirabura kankunda uw'inzobe uzozo wirabura ndakubwira ati sindakuraba sindakwitaba numva just nibyo bintu bitwugara ugasanga umuntu arahushije amachance yiwe arahushije umuntu Imana yamuteguriye uko benshi hariho abatwagwa birabura bose birabura hariho abagenzi bose bagacanga biravana n'ingene Imana yarabiteguye rero muri bwa buntu just muri bwa buntu bw'Imana ibintu umuntu wese nkukije amaso umutima namwemuyera wanje ndavuga ati umuntu nyuma nkemera yamuhaseruse mu buzima bwanje antuka niwo muntu ubwacu tuzofatanya ati sinshobora kuvuga ngo urirabura canke w'inzobe amaso umutima ukagushima mwemuyera akakunyemerera ni sawa aho turajana murakoze cyane nko mu buzima haba hari nk'ikintu kiba cyarakubabaje mu buzima bw'iwawe
kimwe gusa. Okay. Mu buzima. Bon. Nk'akantu basi mu buzima bwawe avuga ati akantu mu buzima bwanjye sinshobora kuba nokibagira. Akantu? Avuga ati iki kintu cyabaye mu buzima bwanjye kukibagira kiragoye. Sha. Mu buzima je basi ego ntidukunda abantu batuvuga nabi ariko mu buzima utegerezwa kuvuga nabi na neza dutegerezwa kwakira nk'abantu. Okay, je mu buzima akaba nazokwibagira. Kabi. Ari nagusa ko dushikirana kuri keza. Ari dushikirana kuri keza. Okay, akantu kabi nazokwibagira. Kabi nuko just ndaregreta ubuzima nataye bubi na just ntamenye ingene nitwara muri ubwo buzima. Okay, aho ntumviye abavyeyi ico bambwira. Urazi umuvyeyi n'Imana ya kabiri utamwumvira jote n'umuvumo ku Mana. Rero kugira ngo babarirwe no ku Mana muvyeyi bisaba ko yitunga ko ni wa muvyeyi amafisi imbabazi. Rero kwanza kubabaza umuvyeyi n'Imana n'umutima kwanza umutima w'Imana yo mwijuru uterera mu muvyeyi. Rero iyo umuvyeyi umubabaje akumva yorira kubera wewe just nico kintu vraiment kivuga ati kiraruhisha niho n'umuvumo wawuva Imana ikanakuvuma. Iyo umuvyeyi akuvumye ni ibintu vraiment bibabaje. None nkawe tugageje kukubaza bivanye n'ubwo buzima waciyemo nta kuntu wumva wo kwandika nk'ireresi ishobora kuba yohanura abana bameze nk'uko wumva yo kwinspira mu buzima ukaba ushaka kuba uzoyandika. Iyi ni yavamo nanditse nzoyandika. Okay. Hanyuma twavuganye yuko uza kumbwira n'ikintu ciza cyangwa cyagushikiye mu buzima utazokwibagira. Ikintu ciza nazokwibagira ibintu vyiza ni byinshi. Kimwe muri ibyo byose waciyemo utazokwibagira mu buzima bwawe bwose. Naciyemwo nazokwibagira. Nuko nahawe kumenya Imana. Ciza cyane. Amen. Bakunze Menya N'Ibi Média mandanye mudukikana kuri Menya N'Ibi Média mukora partage, comment, mugira s'abonner kuri partage kuri chaîne ya Menya N'Ibi Média turabakunda cyane. Hanyuma akandi kabazo urumva urafise ubuzima waciyemwo uravuze ko ufise yuko ide yuko ubuzima waciyemwo ushobora kuba wo busangiza abandi mwireresi uba ugiye kuba wo kwandika igira kabiri kugira ngo bugire icyo byohinduye ku bantu mu kibano muri societe. Urumva rero twagomba kubaza akabazo kamwe muri iki gihe amareresi yo mu Burundi mukeneye kuba mwo kwandika filime zimeze gute kugira ngo abantu bashobore kuba bo kwigishwa biciye kuri mwebwe. Reresi nyine kwandika just turi muri vya bihe turandika amareresi bivanye n'amadini turimwo bivanye n'iki genre tukibagira ko nabo abandi badikididwe bakeneye ko muri ayo mareresi yacu bakira mwagakiza bakabona inyigisho. Genre ni kuvuga ngo mvuze ku bantu bakina amafilme gato bagacishamwo utuntu nyene tw'abantu nyene bigenza uko utariko ingeso nyene ziri bizarre. Urumva ariko dukwiye guhindura ukuntu tugakina tudagatiye ngo amadini naya nimba ndumukizwa ifoke nkina ndumukizwa cyangwa nkina just iva no kwihindura k'umuntu. Sishobora gukina nambaye impuzu ngufi kuko ndakijije. Okay, nimba horo yishoboye gerageza uyikine kuko mu gukina kwawe ikintu cyose kibica bivanye n'intumbero yawe. Nimba ukina filme kubera intumbero mbi manita niba ukina filme kubera ko nyine ufise gahunda yo guhindura abantu cukina Imana izo gushigikira kuko na gahunda y'Imana ni guhindura abantu sivyo. Sasa jewe muri filme yanje se gahunda yo guhindura abantu ivyiyumviro byacu bigashika ahandi ahantu
tukagira bya byumviro vyagutse apana nko ngo twakuriye aha ifo ko tugira ivyumviro vyaha ifo ko tugira n'ivyumviro vyahazoza vyahandi ahantu eske ni najandi ahantu nzokwitwara gute eske ni naguma ha bimeze uku ababanyi bameze uku eske muryango umeze uku ibintu nyene nk'ivyo. Murakoze cyane turiko turasozera twagomba kubabaza nimba nk'akajambo kanyuma bakunzi bamenya N'Ibi Media kugira ngo nimba hari icyo bashobora kuba boterera kuko hari nage usanga nabo hari ufise icyo yoba yoterera akaba yumva yogira icyo aterereye turasabye mu akajambo mubabwira. Okay, icyo nabwira abakunzi bamenya N'Ibi Media abaza kubona iki kiganiro urumva just mudushigikire ndafise page nitwa Gaga Sat mu following just uwumva nyine ashaka kumvugisha muzo kwandikwe ku commentaires hariho umwandike ko ushaka inimero azoyibaha azogerageza yubahe okay ibindi nawe ushaka nyine kumfasha azonyandikire tuvuga uko mwarahezagiwe. Ego iyo page yawe ya Gaga Sat ariko twatse mutumye twashaka kubiza twatumya ko ndashaka kura kuri Facebook. Okay tubasabe bakunzi bamenya N'Ibi Media kwandanya mudushigikira mukora partage s'abonner comment share murungikira n'abandi bose kugira ngo twatse mutumye twashaka kubizera twatumira ko muzoza igihe cyose muzaba mutwifuza tuzoba duhari kuko namwe murahari ku bwacu urumva ni kudufasha urumva ni ibintu bibiri bikeneraniye niyo mwashobora kutwifuza tuzohabera igihe uko bizoba biri kose. Murakoze cyane bakunzi bamenya amazina yawe yose kugira ngo bamenye uwo twari kumwe neza muri kino kiganiro. Nitwa Gracia igira neza ego mba ku Musaga nivyo. Murakoze cyane bakunzi bamenya N'Ibi Media mwari kumwe na Kevin Yesu kuri kamera mwari kumwe na Blaise